abademu bari muri Saudi VIP mubanye neza cyane ko bari mu Burundi bararonka bige bari muri Arabia Saudite za Kuwait na cyane ko muronka ama support menshi cyane ava kuri bo na cyane mu kubaha ama views ndetse no kubakora ama challenge atandukanye ko abaririmbyi muri bamwe mu bantu baronka ba mama abashuga mama abamama bafise akanoti bakabegera bakavuga ati turagukeneye bro imeze gute wowe nta umaze kuronka abanga ibyo byama byashikiye abaririmbyi benshi Yes, ndabara mukije bakunzi ba Star TV 257 na muherereye hose muratse ko tubakunda cyane kanda subscribe cyangwa option subscribe kugira abana gushigikira ibikorwa bica kuri Star TV all from Burundi Bujumbura ni Mr. Recorder Mr. Meat Mr. Kimararungu Mr. Love in Town Mr. Ubeshi nani mazina mwagi muranyi tabivanye n'ibigano bica kuri Star TV ndi kumwe na Musa Maria Daniel from wapi Rumonge me akaba abarizwa mu burongozi bwa Bantu Boy Entertainment nyuma yo kuduha Toto Town twamushikiye abakunzi ba Star TV namubazane kugira tumusupport njya ko mu bikora reka rero tumwakire for the first time muri Star TV 257 naho abishika tugakora utuntu twiwe kugira tubandanye kugaragaza impano yiwe cyangwa tubandanye gushira ahagaragara ibikorwa vyiwe papa karibu sana asante sana uko sawa niko poa niti ya niko konke Toto Town kama kawaida niko naona katoto maile nyimbo ija wasohoye hapana Toto Town tunaanzia kwanza kwa ile nyimbo kale katoto kana vyonyonga na Gaflan Kazimika na nikamshona chembe na mvuta kwa kona mistari kamwagika wewe alivyo mzuri kaumbika na nyuma alivyo kajazika usiseme alivyo kwa sura aho turamwake bwa Star TV reka baramutse yongere yidondora kuba tamozi ariko abantu tuzi impano mu gisagara ca Bujumbura ino mpano turayizi abantu tuzi impano mu gisagara ca Rumonge ndetse Burundi bwose Musa Maria Daniel turamuzi ariko reka tumwakira baramutse kugira ibintu bigene neza cyane ni muri yakirtire y'u Burundi muca mu vyumva Yeah, I'm called Daniel Musa Maria all the way from Bantu Boy. All the from Burundi. Yeah. Rumonge Kama kawaida. Okay. Ni Toto Town indirimbo iriko gushira hagaragara mbega wamaze kuja kwiraba kuri YouTube twagiye ni butarayiraba. We go. Twagiye kuraba indirimbo yitwa Toto Town reka dushishirize ko gato imbere ko tumubaza byinshi bitandukanye nyuma yo kuba ari muri management ya Bantu Boy Entertainment Toto Town. Twavuye ruguru turi mu muji none twacitse abanyamuji turakara na pari nimwe tubura kuma bring y'ubugesera twaje tuje muri vire muri vire gusubira ruguru nutugore ni mutugore ruguru baja guturutsa inka turi busy n'abasto kuri Snap na za TikTok ruguru twatera irenge mu muji dafise imodoka ufata taxi na bisi mu muji nabyo kotsi bijungu na mafiriti na masosiso nabyo kunywa inzoga ziganiwe dufise izo mu macupa na whisky ugirekeje kumvira zino ndirimbo ni indirimbo wari kuraririmba ukiri birimana cyangwa uramaze gushika mu gisagara cya ni Toto Town ni mu muji uri mu muji sigura yuko ruguru warotse intete ibijumbo aha mu muji navyo umuji ugene kijumbu coke je nshobora nuronka kabisa mabuge tumye ruguru hari biboro numvise ngo bita amafuru ibijumbu agira yazi ya ni bya ruguru ndabizi kweri nivyo vivyo nyene botsa mu ibijumbu bisigura umaze gushika mu gisagara cya Bujumbura ibintu bimeze nta hamwe ukwigera ubibona kabisa ni nacyo gituma abantu bamaze gushika mu gisagara cya Bujumbura bavuga ati Jesse nshobora kuduga ari n'abavuga ati haje kugira nsubire sinzi ndikiziga turi kumwe na Musa Maria Daniel mu gisagara ca Ngozi ca Rumonge plutôt ndazi baramuzi ni mu baririmbyi novuga yuko bafise mu Rumonge yagiye kuri stage vraiment nibaze ko je natangwe kubona neza performance yiwe ijya novuga umunsi Bantu Boy iza mu Rumonge hari badaboje bakiriku ndavyibuka wagiye kuri stage vraiment abantu bajugumize wambaye ipataro rya rouge ni kama kawaida ndavyibuka bro uno musi tuzane Toto Town mbega Toto Town kubona ariko baradukurikirana
ndashaka ubesipike gatoya ati nasohoye indirimbo ndi muri mudi, nasohoye indirimbo kugira ishobore gukora iki, nasohoye indirimbo kugira ntanga ubutumwa bumeze kuntu, na cyane ko tatwifuza ibikorwa byanyu bitanga ubutumwa mu bantu basanzwe badukurikira. Mu bisanzwe Toto Town ni indirimbo nanditse bivanye n'ukuntu kenshi iyo ndi kumwe n'abajama ngaha nyine muri town mura numva amajambo bavuga, bamwe bavuga ati banagiye kugira nsubire kwe aje ati n'ikintu kitabaho ati kuko ndabona itandukaniro riri hari ya ruguru no ngaha bisigura ariko kuduga ati kuduga asha sinzi kwe ati naho nzoduga nzogenda kuramukanya nzochangaruka ariko wombwira akabare k'ibujumbura kadandaza amafiriti y'ibijumba. Ni bwinshi cyane ubu bari abafite ibijumbura amazi kwabo je nayo ngo amafite ibijumbura oya je baza ruguru ari ari nawe ubu bari ruguru ribaza ko amafite nibaje kuvuza amafiriti bisanzwe amafite ibijumbura kweri ngaha mu gisagara utabyikarangiye muhira asha nayo woronka kweri na cyane ko ifiti z'ibijumba sometimes usanga zimeze neza, usanga ziryoshe vraiment erega mu bisanzwe ruguru hari imfungwa ziryoshe kandi cyane ariko rero ngaha mu gisagara kenshi ntiziboneka. Okay, abaririmbyi reka tujye mu kazi ka usanzwe ukora, akazi usanzwe ukora uko wari ukiteze ukigatangura niko wakabonye cyane warabonye impinduka mu kazi kawe? Impinduka ni nini cyane kuko harageze igenda cika intege ndavuga ati kiye ibintu by'umuziki ndabevye kuko mbona ataho ndiko ndaje ariko ubu ndabona yuko hari ahantu ndiko ndaje. Urumwe mu bantu novuga yuko batembereye cyane ndetse muri East Africa na cyane mu gihugu cya Tanzania ndetse babayeyo cyane gose. Mbega music yo muri Tanzania hari cyo yakwigishije ku buryo uza gusanga music ya hano mu Burundi hari ikintu novuga yuko wakuye hari nk'ubumenyi biriko birafasha mu muziki wawe? Biriko biramfasha cyane kuko hariya mu cyamake hariho umugwi narimwo, uwo mugwi rero hariho abantu nyine umva bazi kuririmba cyane nabo batwesupurika nibo batwigisha bumva ni nacyo gituma navuga yuko hari ikintu biriko biramfasha kuba hari ikintu kinini nakuye hariya. Uko wari witeze kuzokwakirwa muri Bantu Boy Entertainment utarahagera na cyane yuko tuba tuyibona tukavuga ati igira kaze imeze kunuku waraje abandi barasohoka, uko wari witeze kuzokwakirwa muri Bantu Boy cyangwa uko wari witeze ko ibikorwa bya bizogenda niko wabisanze cyangwa harabaye impinduka? Nimba harabaye impinduka byagenze gute, bimeze gute? Mu ncamake nta muntu agenda ahantu azi yuko ibikorwa vye batazovyakira neza. Je vraiment ndashimoraho aho ngeze naho ngejeje ibikorwa ni vyiza kandi banyakiye neza. Uko wari uvyiteze rero wasanze ari fresh? Asha ni fresh gose kabisa gusa icyo nosaba abafana nuko borushirizaho. Nta ntege wacitse uje muri Bantu Boy abandi basohotse na cyane ko wari uzi ko ugiye kwinjira mu muryango ukomeye warimwo bakiri ko Double J ndetse n'abandi batandukanye umaze kuhashika abandi bagaca basohoka? Gira umuntu abafise intumbero abashaka gushikako. Gira umuntu abafise aho yifuza kuvuga ngo sinacitse intege ahubwo mu ncamake byaransanuye kuko urazi ugiye ahantu ugaca usanga abandi barahavuye biragusanura gusa je sinacitse intege kuko mfise icyo ngomba gushika. Na cyane ko twatanguye kumva iza ryawe ryo muri Bantu Boy kuva kera ndetse kiriko na Double J bakiriyo twavuga ati Musamariya ni yazaho hazo bari bindi bintu, nico gituma ndakubajije ati ntivyakuteye ikibazo, nico gituma nabivuze uko? Nta kibazo byanteye vraiment aje nta n'intege byanciye. Okay, uko biri kose umuntu abayifuza gutera imbere iyo umuririmbyi ateye imbere hariho challenge zimwe agenda arahura nazo na cyane biravuga yuko abaririmbyi muri bamwe mu bantu baronka abamama abashuga mama bafise akanoti bakabegera bakavuga ati turagukeneye bro imeze gute? Wowe nta umaze kuronka abanga ibyo byama byashikiye abaririmbyi benshi byama byabashikiye kandi naje sikuvuga ngo ni rimwe cyangwa kabiri mama nyine bama bakubinye sikuvuga ngo ni rimwe cyangwa ni kabiri binshikira ariko kuko
naravuze turansengera hajya ni hatari ariko waramusigiye agatelefone kamatushe niyabona muhamagaye ntumwitabe ataramenye ko bize n'ubuzima ntave yiyumvira ngo hari ibindi bintu byaba biriko biransamana bisigura yuko abashuga mami warabapushije mugara atanje bazanya kanwa turagatora kugira uko niko bize na kazi lakini na wale wanakupatia franga unatia mkazi vitu vinakuwa sawa wanaita franga lakini inatokana na moyo wa mtu uvuga ati bivana n'umwana bivana n'umwana kandi bivana n'umutima w'umuntu yes uko biri kose reka tuvuga ati Musamariya Daniel reka ndabivuge nka Starboy kuko sanzwe nkurikirana ibikorwa byiwe cyane numwe mu basore dufise mu gihugu cy'u Burundi bafise impano kandi nziza cyane ndazi muzobibona ro premier mu gisagara cya Rumonge hari ibintu bizo bimeze neza cyane witeze gute canke witeguriye gute ro premier ndetse na Rode na Roturani baza hose kuzogendera performinga canke zo performinga mu Rumonge hone nzo performinga hose icyo nosaba abafana nuko boza ku bwinshi kuko imyiteguro ni myiza cyane nditeguye nkuko namanda bikora ni kujya nyene uwoho vyarongerekanye ni zaidi na zaidi ubu birarenze ubu ni fire tubona post na cyane uvuga ati kugiye gushira hanze EP bimeze gute ugiye muri Bantu Boy akanya gatoyi bace bagusorera EP na cyane yuko abaririmbyi baheruka muri Bantu Boy bavuyeyo EP zabo nizagaragaye nyine binyarutse ariko wewe vuba twarabonye posting uvuga kugira ushira ahagaragara EP bimeze gute ahubwo ntabwo ari EP ni album ni album kabisa album irimo ama featuring cyangwa zo barindirimbo uri wenyene nimba arimo ama featuring tuzobona abaririmbyi nk'aba hayi kugira tuyitege nyene n'amapeti menshi featuring zirimo ariko abaririmbyi ni banga iracyari banga ariko featuring zirahari kandi nziza cyane featuring bamye bansaba ku bwinshi yego okay Metu Brown avuze iki kuri Musamariya Daniel Metu Brown ni uje umuntu ukabwira Musamariya Metu Brown yumva iki kuri wewe Metu Brown kwanza n'umuntu twakoranye cyane muri game ijyanye nk'umuvukanyi mu cyamake ndakubajije kubera kenshi ndakunda kubona ama post yawe ya postinga naho gaposting ivyiwe kasema sasa wewe mtu ni mdogo yake mambo yake vipi yani yule ni kama ndugu kwa Kiswahili wanasema ni kama ndugu okay ubuzima bw'umuziki usanga bugoye na cyane yuko iyo abaririmbyi dukora umuziki usanga tudashaka gukora ibindi ivyo biba byibonekeza cyane mu gihugu cy'u Burundi na cyane ku baririmbyi bacu na kandi kantu ufise apa rusanzwe ukora music gusa nkora utuntu twinshi gose gusa sinshimye kutuvugira ni twinshi vuba bakirwa bifitiye muri telefone baza pare telefone cyane gose utamu telefone nyina ni online kama kawaida ubwo niba unavuga ati niba baririmbyi usanga afise akazi asanzwe akora mugati nyako kavuga yumva umenga karamara majuko kandi katamara nukuri akazi nkora ni kamara maji yani havuyemo umuziki ubundi buzinkora nkora ubuzi bwinshi kandi ni bumara maji Musamariya Daniel ageze kubana banga Musamariya Daniel kibazo numvumenga ni bengi muze numvumenga usanga ari wasize muri Tanzania utazi numvumenga twogisimba okay twagere uransengera iyo ngiye nzoronke uransengera nukuri nanjye nzo kwama ndakwibuka uransengera uransengera urama ku mavi zengaruka amahoro abademu bari muri Saudi Arabia mubanye neza cyane ko baririmbye mu Burundi bararonka bigeme bari muri Arabia Saudite za Kuwait na cyane ko umuntu nk'ama support menshi cyane ava kuri bo na cyane mu kubaha ama views ndetse no kubakora ama challenge atandukanye baradufasha cyane ku kintu cya challenge cyane ku ruhande rw'iwanyu ni challenge cyane nta gitigiri cyabo nzi mu mutwe kuko ni benshi vraiment baradusupportinga sino bavugana
ni bavugana ngo bavugana bitubabwirike nukuri bashikacu bari haraje no vuga ko ari bashikacu kuko nta musheri mfiseyo bashikacu baradusupporting yego kabisa. Okay, ni Musamaria Daniel from Bantu Boy Entertainment asanga avuka mu ntara ya Rumonge no muri rimvya bikora neza cyane amaze gusora indirimbo nyinshi zitandukanye. Kora subscribe wandike Musamaria Daniel uze kora ibikorwa byo na cyane bica kuri YouTube channel yiwe, niyo YouTube asanga akoresha agiye kubashira ahagaragara album yiwe. Kwa nako baradukurikirana tubabwire gute na cyane kuri album. Ndashaka ugira icyo uvuze kuri album na cyane babantu badukurikirana babakunzi bawe ndetse n'abakunzi ba Star TV bumve yuko hari akantu nyene kazoza nyene gahasha. Urabona kenshi iyo umuntu asohoye indirimbo imwe bashaka ngo nkaje urumva je kenshi hari amajwi kana kabari bamenyeye bagoma bayandikira ngo ya wapi ngo raba ngusubiye kuri ryajwi ngo raba ngo dukore nka za ndirimbo za kare. Ivyo bipfuza rero byose biri muri album, ivyo bipfuza byose kuri jewe biri muri album. Mugani Desire Big Fizzo Better Than Then tuzomubona muri album ya Musamaria Daniel. Navuze ati korabo zirahari kandi nyinshi. Ujya musaza musaraho. Navuze ati korabo zirahari ariko abo twakoranye ndibaza urukurikirane yo gwasohoka bazobona abo twakoranye bari. Dukunze kubona umutipa vyibushe afise inda guca ucamubona akunda ko bari kumwe na wewe umuboss. Ndetse akunda kuja cyane gufata rutema ikirere agenda mu gihugu cya Tanzania. Kuri Musamaria Daniel avuze iki na cyane no kugira nshiki hano nawe nitwayaze avuze iki kuri wewe? Ujya n'umuntu kuri jewe kabisa n'umuntu sinzi no kuntu namuvuga gusa n'umuntu wafi kuri jewe cyane kandi afasha byinshi twakoranye kuva kera kandi nubaki akaba kinshigikira. Okay, reka tuvuga ati wait and see turindire album twakora ikiganiro cha kirekire ariko ko biri kose ndabemereye ikindi kiganiro kizoba kirenze kuruta ibindi tumaze gukora njanye ikindi kiruta iki ngiki. Reka mu gusozera nimba ari ikintu ntakubagije wifuza ko abakunzi ba Star TV bashobora kumenya cyangwa ushobora kubashikiriza niwo mwanya wawe kuko sishobora kubaza byose ngo ndabishobore kandi sishobora kumenya ama project bufise ariko muri bimwe no ntakubagije wifuza ko abakunzi ba Star TV bashikira cyangwa abakunzi ba Musamaria Daniel karibu sana. Ikintu cya mbere no basaba ko bagenda kuri channel ya Musamaria Daniel bagakora subscribe ku batarabikora bakamfollow ku ma social media yanje yose Instagram izina ni Musamaria Daniel, Twitter, TikTok n'ahandi hose ni Musamaria Daniel. Niyo bagira gukora na subscribe kuri Star TV. Yes, thank you so much. Na cyane ko tukunze kubona yari yarakoze aka live ko kuri page Facebook na mimi nikafuatilia. Ashagize bale niko nachungula na siacha nisikie benyata si. Yeye bale niko nasikiliza tu nipate habari tu hivi. Hicho mbona yako nizimu bro ara supporting sana. Reka ndagushimire cyane papa. Ndabashimire cyane namwe kabisa mbwira n'abafanzi yuko Toto Town iri outside wagera baganyera bagastreaminga ku ma platforms yaramaze kujako kuri YouTube nyene ni kwa kundi nyene muri rwa rukundo nyene. Okay, we need the support. Tukene aba supporters baza gushigikira Musamaria Daniel ndetse n'umuhungu wanyu Star Boy Star TV uko biri kose turi ngaha kugira dufasha abandi kuko twese turi ngaha kubera twafashijwe. Fasha rero warafashijwe kugira dushigikira abarundi biwacu kuja kuraba indirimbo Musamaria Daniel ifise iminota 3-2 n'ingahe n'amasegonda kuraba ikintu kimara uwo mwanya mutoyi. Ndazi ko muri benshi mukurikirana ibiganiro byanje bica kuri Star TV. Reka ndabasaba abantu mwese muza kuraba kino kiganiro muze kumuha views basi muze kugira subscribe kuri channel ya YouTube dushigikira ivyo wacu bavuga ati fasha warafashijwe tose tunga kwera twafashije ariko behind kama kwari kumwe na Toto Dore no kwari amasana bameze neza cyane ni Musamaria Daniel andi kuko nyene ku ma platform yose ku ma social media wandike Musamaria Daniel kuri Facebook page, Instagram ndetse no kuri YouTube channel. Urafise TikTok andi ya today mutuma dutamba amwe hahabura hahabura ugiye kuraba ko umwana afise ikintu gendano ajajana wapi gusa ndafise nyene channel nyene wonkurikirana nyene nawe unaze urakura Imana ibayizagire cyane. Bye bye, ciao ciao.